sindahura n'undi ameze nkawe yego cyo gituma mfise icyizere ko ari unyene Imana yanyandikiye. Iyo ni kote ya Aruna, reka twumve Divine nawe nanje ni nkuko nyene yego nagendanye na benshi gusa nakubwiye niwe yaje andutirabo. uvuze ko wagendanye na benshi, wagendanye na bangahe? Ubwira kabiri turahurirayo n'ubwa gatatu ndamwerekeza kunsezera uko nyene. Rero mari chance na Umukobwa wa mbere wari usavye centrale cyane. Oya cyo gera ari umubandi. Iki cyatumye urarura murode. Kubera urumva je sinavye numva nabona umengo umunsi wa mbere duhuye nyene. Nkaca mbona nkoreye ibintu nk'ivyo. Narabikoze vraiment ko nta nivyo niyumva mu Rwanda sinari gufungura ntabishaka. Cha turabipfa rero ivyo turashwana. Turazana muri vile turagwana baramufunga je barandeka ndataha. Mwaragwanye vya seri. Sure que oui. Nkwita ikofi ararinyishuye. Acavuga akagaye saka. Naramushishuye. Cyo gihe naciye mbona baje abapolisi bambaye sivili barankubise izo ndembe. Kwe kutabishaka kwakira bashitsi. Je nashaka ngende nk'umukwe ngende ku mugoroba. Sawa ikosa ndarifise ko naje ntevye mbwaje nari na programme yuko nza amasaha ya VIP. Nze nk'umukwe abantu bamboye bavuga umusheri wengu ujyaraje kuba atari banzi. N'ubu unye ivyo bintu kuri sinibaza ko bizofa bimvuye mu mutima. Namubariye byinshi mbwa kuri ico vraiment. Yari amaramaje kote zose hari abatumire biwanje, harimo abatumire biwabo, harimo abagenzi. Ico gihe ashimira abandi bose. Yashaka kumaramaze boneke ko byatacu namufashije muzi. Ivyo onye wowe vyemera ari ibintu nk'ivyo. Indira nenda kubwira. Reka twumviriza. Bariko barabona nta ico kintu bazazi batwikarishe je n'ukuri ico kintu je ico nikirimo sizofa ndamubabari yaranse ku presenter reka kubera bya bindi amenyereye urumva kubera asanzwe azi ko avuga nk'inumira acashaka kumfatira ko yigombe bivaye n'ingere dukunda arazi ko ntamuheba arazi ko ntamuvanga yabigize abizi akavuga n'ivyaza n'induru mava ndamusaba ikigongo bihere we ivyo ninde vyemera kubera kiyanse kunyerekana mu bantu aho ngari aranani anacita ngari babona mufataga niyerekanye kan ngijana kaduna ndamuzani urabona Nainamuzani na kado yanuze. Wari wazanye kado. None wo isubirana inyuma gose. Siwezi mpatia vraiment. Ndo hivi. Urabona ngibi nainamuguriye vya bonani. Simbaga ndaye. Kwanza hapo mnabiaribisha bana. Je vraiment simupatie tena. Nta nikigongo wifuza kumusaba. Ubona cyane yumvamo nanje. Hello bakunzi bacu bakunzi ba Buja Hit TV nze ko mumeze fresh je nko mubona ni bomeze neza nabwiye wo muvyutse uko muvyuka kose ifo gushimira Imana kugira ngo ubuzima bubandanye ndabutse kuri micro ni Ange Irankunda behind the camera nko mumenyere ni Juma Jux umubeje de la capitale nko mubona rero ahantu turi iyo mubona twicana nka ndazimara hamenyereye ni muri Buja Hit ubwami bwa Buja Hit so turi kumwe n'abatumire biteka nabwiye umuntu wese umuhaga ciro nukwari kaza kugaye umuntu ndi kumwe n'abatumire biteka reka ndabaye kazi kuri miko za Buja Hit ndizanze ko rya mbere babidondore kubabazi canke kubatabazi namahoro meze neza cane gose kubatakuza ushaka kwidondora akazina kanyu twiradukunda Divine Divala iradukunda yahuye na Irankunda murumva ko ari ibintu by'urukundo reka ndamutse nuri mu bamfu gwanje namahoro yego ni sawa umeze neza ndashima Allah namwe akazina kanyu je nitwa Nkurunziza Aruna canke Alan Major from South Aruna Alan Major from South Aruna bokwe nabaye muri South imyaka 4 ushima from South ko utashimye from Burundi imyaka yawe yose boje ndo Murundi gusa baribimagara kubera ariyo na Jemva from nukuva ahantu urumva kubera nabaye nico gitobanyita from South bakunzi ba Buja Hit nizane avuga ibintu byinshi mwabonye bon entreta muraberewe merci izite nimwe ziguriye comment turangire natwe kandi tubere mugire ngo neva turabashikiriza na Aruna big up sana style ya mbere vraiment Jux ndagusavye uzume ntubabanire umuntu wese akeneye idistire Aruna canke Divine sa yo kwa kuri Aruna canke Divine wari wewe yese ko turaba modeliste aba styliste urumva aba modeliste reka ndabashimire cyane kwanza kubona mwaduhaye akanya yego merci
namwe turabashimiye. nkuko mubibona rero bon ni couple Bujahidi twarabemereye ibintu ibica nk'ebiriya kumenya mbega bimeze gute canke aha bimeze gute ni couple izwi cane gose kuri Facebook, WhatsApp, Twitter hose IG hose mubasangaho muti kubera iki rero ikibazo nanje nibajije ndaja inbox umwe muri bo ndamusaba ko twoyaga canke tukaganira kuvyerekeye couple yabo ntitwari tuzinanye ariko barampaye akaryo kugira ngo badusangize murabona ko ari abajene bakiri batoyi entreta dushaka kumenya bazi kuva kera cane kuva ryari yaruna muri 2013 kuva canke 2012 jusqu'à maintenant turacabandanya couple imaze imyaka 10 yubirira kenewe bigo vraiment vuba turayikora Imana idushoboza Imana izobafasha kandi iriko irayibona neza inshallah. Reka ndakubaze rero bon ni couple n'abantu babiri divi n'abantu babiri couple si umuntu umwe ni ukuvuga yuko habaye kubonana entre mwebwe babiri muravyumvikana ko mugira ico mushaka gushikako sivyo kubera iki divine vyaje gute kuko niwe Imana yanyandikiye nyene waramaze kwibona ko ari Imana kuko masengesho namye nsaba kuva nkiri muto jusqu'à maintenant namye nsaba ko izoma umuntu tuvyumva kumwe umuntu w'isezerano bivaye n'imyaka tumaranye n'ingene ko umuntu wa vision uramubona hakiri kare naramumaze kubona ko ari umukobwa w'indoto yanje ari Imana yanyandikiye kuko sindahura n'undi ameze nkawe yego cyo gituma mfise icyizere ko ari unyene Imana yanyandikiye iyo ni kote ya Aruna reka twumve divine nawe nanje ni nkuko nyene yego nagendanye na benshi gusa nakubwiye niwe yajandutirabo uvuze ko wagendanye na benshi wagendanye na bangahe batatu nabikubwiye wa gatatu nyene wagendanye na batatu abo batatu nirihe tandukaniro riri hanze yabo batatu na Aruna rinini cyane nabivuze nabisubiyemo ni rinini rinini duciye mu ncamake muri make ico wamusanganye abandi badafise yego natane duhuje muri make vyose abandi ntimwahuye oya twahuza ntibakora ivyo nashaka naho nakora ivyo badashama ntitwahuza n'ikintu Aruna atarakora ushaka abo bandi bakoze utashaka niki atarakora ico bandi bashaka cambere n'icyo cyo kwambara kuntu twambara cambere abandi ntibabikunda yego ivyo vyene urabimushimye yego cyane ni uyu musaba canke nawe arabisemwe intege Aruna sa ni uyu musaba canke ni wabigusaba je sinzi urumva ndamupropose ngambwiya sheri je naguze style ubona gute nawe ndakugura cyangwa ubona gute twambara uko agacavuga nta ngorane bre umva amaze kunyemerera naje nivyo burakunyohe mbwa urumva anyankiye nivyo naje nivyo ndyohe gusa na twabitanguye ko blague ko twabona twambara tugapostinga tukabona rero abantu baratanguye kudukurikirana abantu barakomanta camvuga reka rero tuze turambara uko nyine jusqu'à maintenant nivyo byatubahaye hit bitugira ahantu gushika abantu bose baza baradukurikirana Aruna umuntu ariko aragerageza kuraba umengo uri umuntu muri sérieux umengo bon abajene biki gihe umengo siho bari nibirori kwa wewe gute Jesse uko ndatandukanye nawe ntuzurabe visage y'umuntu hanze umuntu murabe kirindani ega nawe renye nuko nye tugitangurana iwabo twace muri ibintu byinshi cyane baguma vuga mu ngo azo gushika nahe ya Madrid ntari serie yambara amabutura amapocket ibintu nk'ivyo mbwa mu nyuma bagi barabitahura jusqu'à maintenant tugeze kure vraiment ni babo baranyakira uko ngendo ko umva baranzi iwabo baramuzi je baranzi iwacu baramuzi naje iwabo baranzi umva tugeze heza vraiment yego tubwire byagenze gute kweki divine byakujemo gute byatanguye ryari gute Kindi bazaye ko ari Imana parce que urumva nari nciga ico gihe nari nciga muri 9e nawe yari yiga 8e yarafise 16 ans 17 ans urumva yari umine naje nyene nari mu myaka ya 18 19 niyo rero nangiye muri etide kuririmika niganye kuririmika nawe niho yaraje munuze oya yiga kuri munga umbwa yaraje kugira etide ngaho ngiye rero cyane namubona yicaye wenyene ndamusatura ashobora kwicarana acavuga nta ngorane turicarana sinzi ngene nkubise kude kukayunda webwa mwakanga acavuga je niga 8e cyane mbwira imyaka yose niho ari bwaheze nagira nzi kuri mu nyuma cyara twenga acavuga je wowe uranze acavuga ora deranje oya bwa bwa mbere dohuye nyene urumva basi nguma ndamudira acavuga reka twige turiga duhejesha ndambwira shamura rasoca namuherekeje ndambwira tasha acavuga je ndatasha
cavuga reka tujane turajana ndamuherekeza ndamushikana hajya kuri zone Kamenge ko yaba musi ya ico gihe bari bakiba mu Kavumu basi ndamushikana hajya ndambwira bye rero cavuga bye cavuga nuko niko sezera ngo nushanda gusezera gute cavuga bansezera neza we nawe ariko muguruguru sana kambe ni yage byewe nawe utaniyaga ivu ngo ngo nushanda gusezera gute ngo uri umuntu wata cavuga yaje shaka yo usezere neza acha mabaye ndavuga yaje nshaka kunsezera ko oye ngo nushaka ngo vuga basikunda gusezera cavuga je shaka central ngo ngo akakacavuga basi acarayima kuva ico gihe sinaryamye sije na eba mwijoro narenda mwiyumvire sije nabonye burakeca tuvahana programme yo gusubira kuririmba guhurira kubwira kabiri turahurirayo nubwo gatatu ndamwerekeza kunsezera nsezera uko nyene rero mari chance na umukobwa wa mbere wari usavye central cyane oya ico gihe ari umubandi iki cyatumye urarura murode kubera urumva je sinavye numva nabona umengo umunsi wa mbere duhuye nyene nkaca mbona nkoreye ibintu nk'ivyo nukuri je vyarantaye kwa amazi basi uko nyene no gatatu ko nyene mbwa sinasuye kumubona kuva ico gihe ntihasuye kuzabwira iti gatatu gusa sinasuye kumubona haraheze nk'amezi abiri ngenda ndamura hacagera igenda mwibagira rero ico gihe nari manukaye n'umugenzi mu Kavumu niho naci ndamubona asohotse ariko arasesa amazi hajya mu mferege ndengaye turi kumwe n'umugenzi wawe umugenzi wanje bari bazina cyamura bariko bararamukanye ndamuraba cyamura arampamagara ambwiye ni sawa uranyibuka cavuga ya kuririmbika iti cavuga no kuri ico gihe naciye mbona umenga nandi mahirwe nsubiye kuro naranezere cavona ko utasuye ugaruka muri eti yacambye hajya hano je sinahakunda kandi nagirya Miss 3 je hajya nta nkunda kugira eti nico acaranyeka muira na basi nico twace dupanga ariko umugore bandaza kumuraba kuva ico gihe turabanda igihe rya mbere wamuherekeza ntamushikanye muhira oya namushikanye hajya kuri zone aba ibarabara gatatu basi kuva ico gihe n'ukuri nacenza nshiki wabo tuyaga ca muri vyinshi ndamuvanga mbwa sinzi ko yigeza mvanga vraiment gusa jewe n'ibintu nk'ivyo nyene jusqu'à maintenant turashira reka tuje kuri Divine nawe Div yavuze byinshi ndibaza wavyumvise kubera iki yaruna kuri ko muhaye amahirwe ijya mbere muhura kubera iki habaye ivyo bintu ntamvuga ko ntamuhaye amahirwe ndabyaciye kurira bikubwiye ko ntaciye nshoka ndabikumva ni ibintu yabanje kwanza kunsaba amaze kubikora ivyo yakubwiye aranyugora agaruka wabikoze uzi ko hari ibintu biza gukurikira inyuma yavuze ko wamuhaye bizu ariyo yatumye arara kurota canke akwiyumvirako yifuza kongera kukubona kandi wabikoze nkuko wabikorera abandi canke yarakugobereye cane oya nje nabikoze ko black nabikoze mbona ko biri seri nabikoze mbona ko biri seri wewe hari ikintu byagusigiye canke bon oya muri uwo mwanya sinibeshe ntacyo byansigiye je muri uwo mwanya ntacyo byansigiye narako ari bisanzwe nyene usuye kumubona namubona sinamubona aho nyene uravyumva namubonye haheze nk'imisi 3 kandi subiye kuri iryo shuri nyene ryabo yarayigako hanyuma mva ntese ndahakunze ndahariye ko naho narimenyereye gira etide muri make nagiye ku ishuri iwacu nyene mva yaciye ambura hama ariko kumwe n'umugenzi we rero turaramukanya cirasubira kumbona cabiduga uko rero aca asaba kuvugisha bigenda no nararamukije umugenzi wiwe arambona ca turayaga rero aro tubwire rero ucegenda gute ico gihe nironge isaha twarabandanije mugabo nyene ntiyafadika urumva yakubwiye yuko je ndumuhungu wa gatatu iyo hari umuhungu wa mbere bari bakundanye n'ibyo byo mu bwana byo muri primaire nundi wa kabiri yari umugenzi wanje bari bakundanye nk'amezi abiri wari usanzwe ubizi oya uyu muhungu niyo yabimwiye mu nyuma amaze kubona tuko turagendana ngo sigakundana n'umusheri wanje candabwira munakunda cavuga wapi ngo je kajya kademu karangunda mbwa je sindagakunda ngo kwanza ngo nakapoteziaga ngo pindana naye ngo ayina shida amacha uyu muhungu acamira we nta ngorane kundana nawe ko jewe vraiment sindamukundana n'umwanya ndamuha kuyaga naye kwaza nturanakundana byabye yakwemere ko mukundana haheze igihe kingana iki umuronde inde Divine kunyeme ega tore sinigeze ndamutongoza nawe ntigeza ntongoza urumva twakundaniyemo uko nyeye twasanze dukundanye mbwa harageze igihe duhebana nk'amezi 3 4 5 gusa kaza arambwira wewe naho bimeze uko je ndazi wewe tuzobana kandi wewe tuzogira go ko n'umusere wanje n'ubwa wewe nuko nyene vyagenze harageze igihe barekana bamara imyaka 2 urunge barasubirana kandi uko yabivuze niko vyagenze yaragiye no kwigira mu Rwanda muri manifestation 2015 amara imyaka 3 ari hari twarahibanye ico gihe ko yagiye ntashaka nambwiye jewe ukagenda bizwa biheze acavona ngiriye niko arabavyeyi atari jewe acaragenda kandi birahera ndakundana n'abandi hari yasinzi ivyo sinzi ko yakunda gusa nigeza posting undi muhungu
kandi ntiyigeze ahindura izina ryiwe rya Divalan urumva ni Divine plus Alan nivyo vyavuyemo Divalan urumva ntiyigeze postinga ntiyigeze ahindura n'izina sinzi rero ko yoba yaramvanje sinzi mbwa Jevre Mino narabikoze sino mubesha tumubaze Div ico gihe cose yavuze yuko mwavyisanzemwo atagupropose canke umupropose mwavyisanzemwo ico gihe cose nikihe kintu catumye umushira ku mutima canke kumuzirikana ikihe gihe mwico gihe mwakundana donc mwavyisanzemwo nikihe kintu catumye utamuheba canke udapostinga abandi bantu nko yabivuze sinamuvye ko sinavuye twarekanye nagiye kuri iyo mvo akubwiye nyene naragiye nshitseyo nyene no benshi bawe twari kumwe hariya barambwira ati byamutwiko kimukundana mukundira iki mukure ku mafoto supriming ambwiye yawe kwe kushaka kunyinjirira wenda dukunda ariko ntiwinjiye mu by'amafoto yanjye sindabivyi wawe nturabivyi wanje baragerageje kubinshiramwo babiri bose twaranabipfuye vraiment turabipfa uwo twari kumwe uwo naje turi kumwe niwe ibintu bisa yabona ko ari bisanzwe kandi bisa no kumwakundanye sindagufa usanga mukureko kuko waramukunda nawe yaragukunda kandi nubu uracamukunda ko nukurako ambya wo tuzobona kwera ko bizi nivyo urumva muri make waramukunda nawe sinari kumukurako sinavuye twashwanye sinambwiye ngo vyaheze nawe ntiyambwiye ngo vyaheze ntashaka kumukurira mu myaka 10 canke 9 yababa 10 nikihe kintu canke nibihe bintu hari mu rukundo haba ibintu ugasanga haba iyo vyiza nibibi nikihe kintu amaze gukorera cakubabaje canke yakunda kugukorera kenshi kikakubabaza twarakunda gupfa ibintu cyane iyo tugiye ahantu cyane arabizi cyane kandi twarakunda kugenda ahantu agashaka dushitsa abantu batwakiriye dufungure tugira iki umva tumaze gukundana amaze kuba mvuye mu Rwanda niyo twashwanye birakomera vraiment cyane kabisa turashwana twafivye ndiko ndakubwira nyene numva twaragiye ahantu kuramutsa abantu sabi wabo sabi wacu hago nabi wabo mugenzi wiwe baraduha ibintu byo gufungura nabwo aje shaka gufungura je sinjya vraiment kuko naravyanse gusa ko je siko nari inteye twagiye twaragenda nta bintu byo kurya ahango nuko tugiye kubashitse ngo bacu batwakira dufungure narabikoze vraiment ko nta n'ivyo niyumvamo kwanza sinari gufungura ntabishaka cha turabipfa rero ivyo turashwana turazana muri fire turagwana baramufunga je barandeka ndataha mwaragwanye vya serious sûr que oui neza yego arararamwo je ndataha bukeye mu gitondo yo barabimenye baragenda kumukuza yarataha nawe jira naraye muhirwe musi sinakaraye ko je ntibari kundaza mu mfise nico vyakubwiye muri uwo mwanya je nabona ko atacankubitsiye ko umuntu adashaka gufungurura mureka neza ko atari kunguva umuntu yansura mureka ni kuneza yiwe nabona ko ataco bimbwiye nyuma nyene maze kubivuga muri ambwiye ati burya nawe yakubisa akagira ivyonye ntimwaribwira kuri etape yo kugwana ndabwira none yaguma nkurikira mbiza n'induru arankura ko ndamukorako bigenda uko muca muragwana yego arunda vyakwigishije no kunyibutsa ivyo bintu ko binyibukije ca numva nagasho warakarayemo kubera umukobwa naruvugisha kuri wewe bari baduteguje yuko twarabateguje hafi des semaines batubwira ndakeneye muzoze kutara mu kanyosha turagenda no kuri baratwakira aranga none ari nkabo uyibaje yuko bari kwiyumvira gute ntibari kubona ko yabagaye yari kuvuga ko agwaye canke akiyekiza mu twagiye kuva saa 4 tuvayo seze aranga gufungura twe turafungura ivyo wewe vyari kukujyohera nubara ko yagaye yerekanye akagaye ingingo yo kugwana rero oya twavuye ngaha tugiye tugeze muri ville numva inshavu riramfashe ndambwira mu mwana aranga umwana yari wiwanyu n'uyu wacu nyene barakwijye twamuvyaye ryari 2017 mu kwicenda urumva rero umwana ndamubwiramo umwana aranga ko yavuye hari yavyimbye atari umwana yaga nundi tugeze muri ville ndamusaba umwana aranyima ndamusavye aranga ndamuca turatangwa cavuga nunyibuse n'ivyo yakoze ari ngo nabikoze rero gira ico ushaka ndamukubita ikofi mbona ararinyishuye cavuga akagaye saka naramushishuye ico gihe naciye mbona baje abapolisi bambaye sivili barankubise izo ndembo barantwara mu gaco ndakarara nakavuye bukeye ko ico gihe nari ngeze 10 buca nkoranuze test ijya iguye uburenganzira bwo kuja muri superieur baca barankura rero ico kintu carambabaje vraiment gusavye yaraheze numva byaramubabaje kandi nawe byarakubabaje nikihe kintu wakuyemo mu ico kintu iyo isomo nakuyemo nari kumureka tugataha hama nkamushishira muhira urumva ntivyari guhera mu bisanzwe vyari guhera gute kandi yaca abanda nundi munsi akabigira ahandi sinari kumwita kuri ndamwanga aruna yashavuye
birangorera gute jewe ubu nabanze kwitahura kiya gihe cyari bwa je byarangiye ndamukoso ndamushishuye mugabo unye suko ko ari umuntu ufise projet n'umundi urahanura byanse nta kundi ukamureka munyuma akazokihanura wenyine. nariko ndamubaza ingorane canke ikintu mumaze gupfa muri iyo myaka 10 nawe ego nico ariko hariho n'ikindi kuri kote yiwawe. Ico kintu nukuri ico kintu ndacibutse n'ubu nukuri ko Imana ishikamira yarankora amakosa menshi naje namukoreye amakosa menshi turababanira mbwa iki cuno munsi iki yaheruka kunkorera hirya yejo vrema sinibaze ko nzofa ndacibagiye kandi ndabivuze icavuba hirya yejo samedi habaye urumva uyu mudemu urabona ko tumara imyaka 10 uruvuza ko twaciye muri byinshi bibi na byiza ndibaza namwe vrema imyaka 10 ntihura n'ikintu na kimwe no banaramubariye muza cyangwa ne yaramari ubu jewe urabona je ndiga muri university ndahejeje no mwaka ubu turi mu masterage ubwo muvuge umunsi nzogira nuzeya umunsi nzo presenta memoire hajya anye nzobora kumushimira vugisha kuri ari nkawe nzobora kumushimira mubo nzoshimira bose nawe nzobora kumushimira uramushimira kubera iki we yaronse diplome y'iryo samedi ariko arafeta mubo yashimiye bose yashimiye imiryango yiwe yashimira abagenzi biwe yashimira abasaza be byatigeze ashiramo umva nari kuryoherwa ari nkawe ari we nkawe oya ndakubajije wewe uryoherwa hari impamvu yabikoze reka tuyimubaze afise kote yiwe mudose kugira ebana nukuri ma byarambabaje n'ubu unye ivyo bintu nukuri sinibaza ko bizofa bimvuye mu mutima namubariye byinshi muga kuri ico vraiment yaramara amaze kote zose hari abatumire biwanje harimo abatumire biwabo harimo abagenzi ico gihe ashimira abandi bose yashaka kumara amaze boneke ko yatacho namufashije muzi kandi ico kintu vraiment twaragifuye n'ubu ni ebana ahubwo reka no kubinyibutsa kwe div urumva yuko bon umusheri wawe canke umugabo wawe sinzi uko bitahura yarababaye wavuze ikintu cakubabaje canke ingorane mwaciyemo nawe urumva ko hari ikintu kikiri ku mutima wiwe camubabaje camukoze ku mutima kuri wowe bivuga ko ico caramubabaje natwe kiratuba sinaje cababaje gusa caramubabaje jewe kibabaza biwacu kibabaza bagenzi biwe kibabaza biwabo ico nyene nakubwiye muri make cababaje bose. wabikoze kubera nabikoze ndabibona kubera ko nashaka ko ategezwa guhindura iki hariyo comportement ashobora kugendera ahantu ukabona ati aha hantu from sinkwiye kwifata ukunye ukubahiriza aho uri comportement yakoze nizo zatumye ntabikora izo comportement kumbure ntazazi urumva we yavuze ngo naje ntevye ngo ari je nari nyene urubanza ngo nari gushika hakiri kare we yashaka yuko ngo nza kare ngo kubera urubanza rwari rwanje urumva urubanza rwiwe niko rwiwanje yashaka ngo nze kare ahubwo nawe wari kuzukakira abashitsi oya je ntavyo nashaka je nashaka nze amashobiza ku mugoroba kwe kutabishaka kwakira abashitsi je nashaka ngende nk'umukwe ngende ku mugoroba umva je nari ni programme nyuma umukwe ni bagenda nyuma ico ndo kingesaba ico nakata kuninani kunisema munene vugisha ukuri ona wo uviriza runenda kubwira ico ni cari gutuma je areka kumpresenta mu bantu atari ico nico muna ko ari ico jewe basi nta kuntu basi yari kumpresenta yari presentation yari presentation ni presentation hamwe umuntu ataguma hamwe none bashaka nze nga umviriza n'intebe nibampaye rindira ndakubwire rindira ndakubwire urubanza rwiwe nugwi wawe sawa diplome kandi n'ikintu gikomeye kiba ni base y'ubuzima bwawe sawa ivyo onye wowe vyemera ari ibintu nk'ivyo rindira ndakubwire reka twumviriza bariko barabona nta ico kintu bazazi batwikarishe je nukuri ico kintu je ico ntikirimo sizofa ndamubabari yaranse ku presenta ananimara maza mbere abandi umviriza none impamvu atagu presence kure kutwarisha vuhe oya suko namaze kumubarira urubanza rwiwe n'ubwo umukobwa umukunze sana umwereke ko umukunze acabona umengo yarahejeje nazi ko vyo hinduka ku mwanya wanyu uko bivanye n'ukuntu witeye nawe yoheza naramaramaye mu bantu manje ni sasa bari banyangara bari bakasagiye karisone imbere y'abantu tegezwa kumaramara niko bavuze ko nujya mutse byamufashije nakimwe amufashije ndakubwire nico vyaboneka wari kuza hakiri kare urubanza uza amasaha rutangurirako kure kutaje hakiri kare je sishobora nashobora kumpangira programme nini nkuko nari gusiba mbwa nkaza numva nawe ntiwagubasha umviriza numva kwanza manze umviriza ndakubwire yanje yari sinditahura gute none yaba ntaritahura hari umukobwa mubazi ndamuvanga ntumuvanga muga respect irakenewe aruna respect irakenewe ntiwubashe urubanza rwe basi jewe ntere kumaginga nakubwiye naho ntari kuza yari kunshimira nkumva abagenzi bambwire bana sheri wako
cyangwa umugore wawe yagushimiye wibaza imyaka yose tumara azi gute yuko ntari kumushimira atazi peut-être bien sûr musiba iyo musiba aramushavuje avuga ati ariko haje byari kunyorera kumushimira mugari hajya akanyuma y'abantu akabinjirira kuvyo nararegrese jusqu'à kusa eba vraiment je simba none yaruna ndakubaza kwere kutaregreta ikosa wakoze je nta kosa nakoze ririmo ngaho si miss for bana ni mataki ngo ngo naje ngo place yanje bari banteguriye ngo bayishizemo undi muntu ngo bwana naje ntevye ivyo dore ko wari mu kazi kenshi iyo wamusigurira basi ati sheri ndaza kuza ntevye yarabikubwiyeho ko aza kuza afise nakazi yari afise n'ibintu yapanze kumva ashaka nageza kuza bwije waramusigura impamvu wacerewe oya ndamusigura je ndumuhungu nampangira programme nije ndampangira reka kubera bya bindi amenyereye urumva kubera asanzwe azi ko avuga nkinumira acashaka kumfatira ko yigombe bivaye n'ingere dukunda arazi ko ntamuheba arazi ko ntamuvanga yabigize abizi akavuga n'ivyaza n'induru mava ndamusaba ikigongo ibihete we ivyo ninde vyemera kubera kiyanse kunyerekana mu bantu aho ngari aranani anacita ngari nabona bunamufataga nico vyo uramucitinga ivyo ni wabivuze je ntavyonzi ni wabivuze nta sinshaka kwe ndakwerekana gute kandi we utiyerekanye kare niyerekanye kane ngijana kado nari ndamuzani urabona nari namuzani na kado yanuze wari wazanye kado none wowe isubirana inyuma gute siwe zimpatie vraiment ndo hivi urabona ngibi nari namuguriye vya bonane simbaga ndaye kwanza hapo mnabiaribisha ebana je vraiment simupatie tena twarisha vu hejuru kwanza urabinye uravyononye ivyo nivyo ari gwanje tahana umuvyeyi yoshikira umviriza aruna ndakubwira rindira aruna none rindira tureheze ikiganiro neza umviriza nakubwire imbere yuko ukosora ikosa ilifo gutahura ikosa rihari we wakubwira yuko wacerewe canke habaye iki kwe kutamubwiye rindira ndakubwire aruna kwere kutamubwira ati sheri nafatiriwe wari kubitahura nafatiriwe gato hari ibintu ndimwo byaheze nivyo nari ndamuzaniye nuno musi ni ku munsi wa makesha ejo nari kumutwa uno musi twari kugenda biraheze kiretse ansavye ikigongwe akahamagara ebana kwanza ibuntu urubanza kweri sishobora kuvyanganira kuvyo wabasi wabifashe go unani msaidia vitu ya kiasi gani basi nta noba atacho namfashije basi iyo myaka nanakibona mu marivira mu buzima ku president agacha president n'abagenzi numva ko yashaka kumara amazi yabigiriye iki wararugaye urubanza mbona ararugaye ni mpamvu nari nagaye kukwerekana ni bien sûr uriko ariko niko bihera wasanga watu walipenda miaka 10 mwisho bikaisha kumbe rero byavuye kuri iki umvise rero umviza nakubwira moja hamwe basi mukavyumvikana akagira ico mushitseko kaciza nta vision y'urukundo rwanyu mukeneye ko mushikako je ku ruhande rwanje nico je nambwiye vraiment ku ruhande rwawe nawe urafise ikosa runa ndiko ndakubwira sawa ikosa ndarifise ko naje ntevye mbwa je nari na programme yuko nza amasaha ya VIP nze nk'umukwe abantu bamboye bavuga umusheri wengu ujyaraje kuba atari banze ku bukwe nta bu VIP buhaba na fizo arubahiriza ku bukwe none rero byarashitse wumvise rero akanyaro kiwe none bihererahe byaheze ndatashe nta n'ikigongo wipfuza kumusaba umuntu cyane yumvamo nanje bakunzi ba Bujahi TV nize neza ko muko muraryoherwa n'ibiganiro by'iwacu ni couple bakunzi ba Bujahi nize neza ko muraryoherwa n'ibiganiro by'iwa diva ibintu bibaye nta n'umutima usimvye bazi nta namuke kabisa kubera vyakoze nawe ari bibi ariko uramukunda ndamukunda kuko ntamukunda sinaye kumenya ko baduhamagara ngo ndamwitabe nta kigongo witeze cyane ngo tuze turi kumwe nari kubabwira ati nazo wine je sinzi wifuza basi ko birangira gute reka tugende tuzo peut-être ngiye kuvyumvira ninavyumvamwo nzomusaba ikigongo ariko muno mwanya nta gihari oya muno mwanya ntaco vraiment ntaco
uburenganzira bwiwe ariko no guhanura ko woja mukiyumvira kuneza yawe canke kuneza ya famille yanyu kwa munafitaniye umwana deja kuneza ya famille bon mwarafonde famille kuneza y'umwana canke kuneza y'uwawe ndize neza ko mukunda kandi ndazi ko bizogenda neza sivyo yego cyane Imana ibaje imbere kandi amen reka mfata akanya ndabasezere canke muri commentaire mushaka guhanura mushiki wacu canke musaza wacu hariya mugira ico muvuze mu kumpanuro canke natanguye nzi ko ari ambiance ariko ndumva hari ibindi bintu byari binyegeje inyuma navyo narinzi guys ntimuvuge ngo ni bikino ngo twako turakina kwa no ntavyo narinzi urumva hari akantu kari mu mitima yabo ntarinzi ko gahari ariko bibaye ngombwa yuko bibuko ishavu ry'abantu ritwara kwinshi reka ndagushimiye cyane Di urakoze nawe nize neza ko ninapikora ko ejo canke hirya ejo utazontera akagenda oya kabisa ndokwita merci beaucoup bakunzi ba Bude Bujahid commentaire share mu partage kugira ngo n'abandi babibone n'impanuro nyinshi ciao ciao bisous